bakunda kuvuga ngo umuntu wavyibushe ngo agatima keza kahe ni Imana ibidushoboza tukaguma tumeze bafuka iradufuka navutse mfise ibirindwi nico gituma n'umutwe uravyibushe amaguru aravyibushe igisusu kiravyibushe intoki ziravyibushe byose biravyibushe nk'ubuje ubaza ko noronka amahera yo gukwa nkora kano kazi inka zitaragwara bavuga ati ngo dutange inka mu gukwa none ubazora batange impene n'imene zafashwe baravuga ko abastar b'abahungu ahiwacu batwagwa cyane n'abakobwa bahariye ayo usanga aribo bafuniseri babo ni kubera iki babivuga abahungu b'iki gihe nta mahera dufise sinzomara amazwa n'umuntu azovuga ati star boy yambaye ikirato n'umukobwa bahariye yamuhaye amafranga acagura ico kirato ndashonje I am poor man ariko ntwa twifuza umuntu agufasha mu nyuma kubwire ngo subiza kandi ntaba ari inzigo nayo mafaranga menshi umaze kurya umukobwa ntaba ari deni si kumurya Jean umukobwa amaze kuguha abansororera baransura kandi Imana ibahezagire aho bari hose nimba waransororeye ukiyumvira ati ngo star boy ngo yansubiza kandi ugasanga wo muhungu si uhemukiye umukobwa ni waguhemukiye umuntu akwansereka ntaba kumazi kuko wifuza kuzamahira umuhungu musinyiranire mugitangura ati je nkazoguha iki ukamemukira uzonsubiza naho n'umutego aho ugo rukundo none gasha ugomba kumwiha ukavuga ati je nzomufasha buri kintu cyose umuntu nawe mwaravyaranye kirazira kuguma muhamara nguri mu mahanga oya muga mu gihe ukundanye n'umuntu ukamufasha mu gihe muri mu rukundo kugira abeho agasukari mwebanye ntuca wandika liste y'ivyo byose ngo kandi tuja gushigikira umuvandimwe Landry promoter kwibwa channel ya YouTube yari maze igihe kurakora Imana iguhereze bajya babone bose bagire desabone hari abazi ngaho iwawe ukorera ki desabone Hello bakunzi ba Mijo Talent TV ni mwaramutse canke mwirevanye naho uherereye canke bivanye naho urabira ikiganiro ndakubitse kuri micro uri kumwe na Ange Irankunda inyuma ya kamera ni wa mutipe atovye ameze neza yagufasha sana mutidoga ntubone insuku wunye sikonse aho yansize amavuta kamera yanyu iratera makeup aratera makeup wenyine apana kamera nutagase wenyine cyane nanje ndimo ndabira yagutagatsishije ega ndabirasha burya cyane ibuka comedy raho utu dupave twese arakura cyane ibuka comedy raho yahuye na Alice niyo ntuzenya cisha kumbe ngo nuko mutubesha ngo murazana ngo mashuti ngo kumbe ngo duhuye mwibarabara kuke ngo ukuntasa gasha guca ndakubroka reka reba dushire kwa ka makeup kugira duse neza turamutse abakunzi ba Mijo Talent TV n'abantu novuga ukuntu batangwe novuga ko nabibona bivanye nuko hari byinshi twagiye turayaganira n'umubosi wayo nukuri ndabakunda sana big up muri hose for the first time igano ndagikoje n'uno musista Ange tera imbere je banifuze ko abandi batera imbere tugwiza ibikorwa ntitugwiza amajambo ya wow urabona ko nzobishobora canke ndiko ndatera inama usanzwe ubishoboye wavuye ku TV ikaze Bujahi TV yarakwigishije umwuga ko Bujahi TV yavyaye abamenyesha makuru benshi cyane kandi benshi nibihanganje nka bose nibihanganje urumva nka Star Boy vraiment je umuntu yo ndamwubaha kandi kugira je ntakubashe sindabikubwira ndikawukira nkakwima umunwa ni nko gushobora kumvuga ko ikintu je ukavuga ijya mbere ukavuga ijya kabiri ukavuga ijya gatatu me kugira unyumve gumanuka umuntu kubera kujya kuvuga biratuma cyane yishurana hari gihe usanga nihenze ururimi ntagufa rufisi bavuga ngo avant de parler il faut tourner la langue au moins 6 fois cyangwa 7 ndagira ibintu byo kwidoga mu vyumvira tice nkujya mu kwidogera mu vyumvira tice nkujya muntu abona nka kwa kuntu bakunda kugira muri film ugasanga umuntu ari arahagaze kukundi kumbe ba muri codings uyo menya nkakora kujya niko biba bimeze banimereye guca nyene nko muri stop ugasanga hari ibintu biriko biravuga muri serve ni Star Boy rero wa muhungu wanyu mukunda benshi bakunda uno msi rero na ndabakunda kiretse yuko nituzoraba ivyi abantu bavuga tuze tumenye umuntu biciye kuri we nituze tumviriza abandi kuko wumvirije abandi hari kuzosanga ufasha ibitari ivyo bose njyohewe nyene novuga ngo ndaryohe vyatara ariko ndaryohe ubuzima mbayemwo ukuntu mbayeho tubeshejwe kubera abantu badukurikirana wewe nimba uriko uradukurikirana mbayeho kubera we kuko we ntumajya vyuzi ni ushobora kuvuga ati kandaguha ibihumbi 2 kugira Star Boy ubeho kandi ni wumva umuntu bamuvuze nabi ntuzufatira aho nyene ngo niko ameze vyitondere kuko twese ndaza abarundi twese nturi beza kuko biri mu bintu bimwe bituma mu makategori amwe tutatera imbere bivanye n'amashari ishari ririca ni ribi
tukiraho nyene Starboy niyo mpamvu na guhamagaye kugira ngo tuyage canke tuganire hari abantu benshi batuzi ko muri umwuga wacu w'ubu YouTuber canke w'ubu YouTubers bakaduha image itari iyo tumeze canke bivanye n'ivyo batuvugako ndi hano rero kugira ngo menyekanishe Starboy nyasta up iha izina wahaye n'abavyeyi kwanza niri Ndayizeye Chris Lieve benshi bazi ko Starboy umwuga wamwise iryo zina Chris Lieve n'uyuhe muri make bo numuhungu atuje kandi yifuza gutera imbere kandi ndetse anakenye ku buryo umuhaye igihumba atoreka kugitora kuko ubuzima tubaye mu bw'ibujumbura ntapfunguye nopfa ariko mu gihe yampaye naho ryo bideni no rijya mugabo nkaririha mbayeho nikorera utwanje kuri Star TV nibeshijeho nimba kandi ndanashimira n'abantu bamaze kunsapotinga sometime akavuga ati reka ndaguhe kino kugira ushobore kubaho reka ndaguhe kino nk'uri ko aramfasha kuko jewe ubufasha ndabusaba kuko na leta y'u Burundi irasaba ubufasha mu makungu je niko nibereyeho hama nta mutima mubi je mfise n'ukuri abanyiyumvira uko ntari Imana mababarire urazi ufise abansi benshi kugira ari ikiganiro nigeze kubona Bernard yakoze avuga ati ngo arashaka kugira abansi benshi urazi ufise abansi benshi kutera imbere kubera kushize ku kiganiro umwasi ni watangura kukira abantu kandi wagapostinze entreta wagashize kuri statut yawe uvuga ngo umwasi aratumutera imbere umwasi aratuma imbere kubera ko umwasi ni umuntu wa mbere tegerezwa gutangura kuraba ibintu vyawe akavuga ati katuraba ujya mu bone ivyo yakoze ujya mu akanagutuka cyawimvira utuka umuntu mutari kumwe naca kugize kandi yinisi twige guharira abantu twige iyo umuntu akoze ikosa kumuharira twige kugabanyisha ari kugira tubeho twese uno munsi nimba Starboy yaronse ikijumbu wewe ejo uzokironka nimba uno munsi ntagifise wewe ejo uzokironka tubeho hari ikintu cyitwa partage erega Imana hagira ashobora kuvuga ati je no munsi naronse ibijumbu bitanu kandi ntibisiguritse yuko Imana ivyo bijumbu bitanu ishaka bitobirenza ikavuga ati no munsi ivyo bijumbu bitanu MC Bombardment ajya kimwe anje ajya kimwe ujya mutipe cameraman Trezor ajya kimwe na mabuja hari wa Mijo ajya kimwe ariko Starboy no munsi ntaronka kandi ntaba ari inzigo ngo aho vyiriwe siho birara kandi naho biraye siho vyiri siho birara bo tugire isharire ratuma umuntu agira kandi aka kazi dukora je nka je novuga ndagakora kugira niryohere kuko nta mahera ninjiza kuri YouTube novuga yuko ashobora kumfasha kugira mbeho nico gituma iyo ndose umuntu amfasha nukuri vraiment ndashima Imana nkavuga ati Imana iguhezagire ariko ntwa twifuza umuntu agufasha mu nyuma kubwire ngo subize ngo nagufashije ntago ari vyiza kandi binabonekana nabo kuntu je nifuza gutera imbere kugira nawe akazi kiwa kubona uri ngaha nuko wabuzi ikindi ukora avuga ati reka nkora iki nacyo ndabona ndagifisemo impano kugira ndaye ko no bivyaza umusaruro nuri umunyeshuri wiga kuri university ndazi no waronka akazi gahemba amahera rutaka uzokareka of course ne nka je nicumuke nko hanze muce ndakareka nkahereza abatoyi banje ati ukorera aho uri hari nyene noshobora gukora ayo mugabo gasanga umwanya ntukwiye nyene ko muteri ibi ndabikora kubera ko ndumukene ndashonje mfise inzara jewe bisigara kuronse wocu gahebe ndose none numva nubanyikore ego nogakora nyene sometime mugapana neza kubera wangaje abandi bakoza nk'ubuje ubaza ko noronka amahera yo gukwa nkora kano kazi muri magene nzokwa nabwiye ati gukwa nzokwa mugabo namubwiye ati nta mahera nokora muri kano kazi yo tumankwa kiretse ndayadoko yahandi canka yaronka handi urafaka akazi mari oyaye amahera yo gukwa ubaza ngo naponda imari oya amahera yo gukwa nangahe umukobwa wa nyuma wokwa uwo mukwa ngahe inka zitaragwara bavuga ati ngo dutange inka mu gukwa none ubazora batangiye impene n'imene zafashwe hari impene bavuga ngo bagiye gutwikuruza kujya kuntu bagenda gutwikurura ngo bacasangira kwaye ivi ni nakabenzi ahubwo twebwe abahungu turatomboye wangu n'ingurube ubaza kwingurube nta muntu azosubira kutubwira ngo zana inka zibiri basogokuru bahari yanye oya uzivunagura hari ukuntu bavunagura inka ukazitanga mu ma burya bafa kuvuga inka baba bayatanze mu mahera hari inka bagiko abanyamurenge ndakubwiza ukuri je ukuntu meze akazi nkora kuri YouTube kugira ndonka amahera yo gukwangira nokora nk'imyaka 3 nico gituma nanje impiga ubundi buzima bwa pembeni ndabe ko hari umuntu yomfasha kugira nkore project za pembeni ndonka amahera yo gukora reka nanje ndashaka kugira Maria abatipere bakora aka kazi bagahebe canke bagabangika nushaka ko ndagukwa rero bizosaba ko nkuru tudi twa pembeni hajya amahera cenda yakusanya amandagukwe rega aya mahera YouTube mu Burundi uraziniriha ko mutere nku izoriha none nikurakora noneho watanguriye ni hugeze oya
Renda kubwira YouTube zo mu Rwanda. YouTube zo mu Rwanda zirafise ahantu uca handitse hari ahantu uca ukaba amahera handitse yuko iyo washimye ikiganiro hari ahantu uca ukajutira winjira muri konte yabo ukaca umusororera nk'igihumbi $100. Mugama YouTube mu Burundi ntavyo kubera ko YouTube mu Burundi ntizwi iki onyene twebwe amahera kugira tuyaronke aca muri Kenya mu bihugu nyene YouTube izwi aca muri Kenya bakayakatako agashika mu Burundi akabakayakatura agashikira yabaye kwamangozoro nkayo gukwa yego umukobwa Starboy yokwa uno muzi nizihe nka atorenza jewe inka norenza kuri uno musi umukobwa nokwa inka norenza jewe urukundo ndagwita inka kuko jewe ivyo vy'amahera naho ntobishira imbere ndaguhaye urukundo tukibanira neza mu magorwa no mu marusha tukaba tubanye neza hari inka ziruta izo Newe nta rukundo baguha Dose ahantu nkora akazi ari umukobwa nkunda numubwira ati nta kuntu twobana basi inkwano ikabide ni nyene nkazo umukopo bakabana ku mukopo oya no bimusigurira ati basi jenze ndaya Ego barashaka kubitahura mugabo abavyeyi nawe n'ikindi kintu urabizi ni nkuko je nk'umukobwa bo ego barashobora kubitahura kandi twebwe ikintu abantu badukwikana ku mamedia uri umukobwa utegezwa gukundwa n'abahungu ndi umuhungu ntegezwa gukundwa n'abakobwa kubera iki ibikorwa dukora sivyo kandi bazotwagiriza vyinshi usange ntavyo dukora muri ivyo gusa ukwagiriza ibintu udakora ucuvuga ati mana mubabarire ntazi ico akora hari akantu mperuka hari umuntu yambwiye ati ngo wakijijwe washize ko gahe bakuze nk'umupagani Genda senga gusa iyo ngiye gusenga nize ko yashidutse ngo wakijijwe bisigura ko yarakuze mu bindi oya izo zose ni imbaraga zawe mwami hari izindi ntambaro waturwaniriye utemeye ko amaso yacu amenya utemeye ko amatwi yacu amenya kuko zari ziteye ubwoba tugeze muri icyo kibaya uraduheka mwami twambukana tutamenya uko byagenze hari imigambi y'ababi waburijemo hari imigambi y'abakozi ba satani waburijemo hari imigambi y'abatwanga hari imigambi y'abarozi waburijemo mwami amategeko mabi yashyizwe ku buzima bwacu mwami ko Yiva muri Isaac TV mu kwezi bando bampishano gatatu muga kubera mfise mu kwezi waramba burya nanje kubera iyi Imana yaturemye yasha niyo ni original hajya kugira ubone ko ari original no kubimaze gukorera ibikorwa no kuri kano gasengesho sara gasengesho rino sengesho rikomeye Revera Pasteur madame wahoze ari nyene cyubahiro nibaza ko hariyo Denise nkuru nziza nkerageje kumva ijwi arasenga n'ukuri cyane namwe aho riri abo muri ko murakora n'ukuri rino sengesho rigushikira huri umuntu akwanserega ntaba kumazi kuko Imana hariya anye urugendera ibandanya none Starboy ntaguciriye uri kuravuga uko umengo ufisa gahinda kenshi umengo ufisa abansi benshi gituma mvuze uko ikintu cyitwa ishari cyaratumye mu Burundi tudatera imbere ni vya bintu uzoza wumva nk'umuntu ukobwa ari ino kubera ari ino ariko arasebya nk'umukobwa yagiye kwironderera ubuzima dufate nko muri Arabia Saudite ndakunda kubavuga kubera niho hari abasista bacu benshi dukunda cyane kubera badushigikiye babateza imbere ukaza umuntu ariko aravuga ngo bari ngo bagiye gukora ibi kubera atariyo muga amaze kuja ukarindira ko asubira kubivuga kabibura none umuntu yiro abeze yibereye hari ariko ararondera ubuzima nawe araruha kugira aronke kajya kana Ati baravuga ko abastar b'abahungu ahi wacu batwagwa cyane n'abakobwa bahariye ayo usanga aribo bafuniseri babo ni kubera iki babivuga abahungu b'iki gihe nta mahera dufise ariko mu gihe nanjye ndose umukobwa afise amahera nkamukunda kayampa ndayatora nayo amafaranga menshi umaze kurya umukobwa nta bari deni si kumurya Jean umukobwa amaze kuguha menshi umaze gutora kuvuga ati Starboy ndagusororeye nyene bisanzwe kamera abansororera baransora kandi Imana ibahezagire aho bari hose nimba waransororeye ukiyumvira ati ngo Starboy ngo yansubize hari umuntu agusororera azi ko mukundanya gasanga bya ntiyumvira sivyo ivyo bintu navyo bihora bigushikira canke umuntu bishikira iyo byitwara mu ikintu gihari ukundanye n'umuntu uri umukobwa ntuze umuhikira umubwire ngo nitwahebana ngo ndoca ndaki yego wabimubwiye birumvikana mugihe mukundanye ukamubwira ati jewe nsezeranya ko tuzobana ndagufashe buri kintu cyose ariko umevye uzonsubiza ivyanje mu vyumvikane mugikundana muganga muri ico gihe umuhungu biragoye ko aruja mu rukundo ko avuga ati haneze umutego muga mu gihe ukundanye n'umuntu ukamufasha mu gihe muri mu rukundo kugira abeho agasukari muhebanye ntuca wandika liste y'ivyo byose ngo ngwerega ngo twahebanye ndabizi kuba boyi bakera ngwerega ngo twahebanye wangu naraguhaye sinkani ya gasukari naraguhaye 100 ya déplacement
wararishinze ukwezi erega arabu yansubize twahebanye none igihe mwakundana ayo mategeko yarari kandi ugasanga wo muhungu si uhemukiye umukobwa ni waguhemukiye akaca aza nkumana gasukari bo mu bisanzwe abakobwa yikundanye n'umuhungu iga ukuntu bana nawe nimba ushaka kumufasha kuko mufashe nk'umuntu amufasha ku buryo naho mwohebana usigara bavuga ati mana warakoze ko mu mutima wo gufasha ujya mu naramufasha Starboy aha ni kuri kote y'abakobwa hari n'abahungu bameze uko bafite yongeso mukundanye ugasanga aguha ibintu ukavuga ati shera reka aramfasha bisanzwe muga muhebanye ukaza wumva ngo naramuhaye ngo yahubwa naragahaye iyo ngeso urumva yigezeho bishuza amahera ngo mpereza amahera hari abayishuza giye mwavuganye ko muzogira dote vy'ama mariage biki nibiki mukanabivugana mugitangura ati jewe ko dukundanye ngira ndakwisinye ni wa deko naha uzonsubiza ni mugiye mwabivuganye bajya baba bivuganye ntizoze turabinjirira mu bintu vy'iwabo mu bisanzwe rero mu gihe rero uri umuhungu nawe ukundanye n'umukobwa gerageza urabe ntumuhemukire mu gihe ariko aragufasha ariko mu gihe we ashiya guheba ngo ndaguhevye aba yikuye mu kibuga aba yikuye muri tere nta kintu akwiye kuvuga ngo we ngo wa muhungu we ngo naguha turashonje ndashonje nukuri jewe sinzomara amazwa n'umuntu azovuga ati Starboy yambaye ikirato numukobwa wa hariya yamuhaye amafranga acagura ico kirato sinzomara amazwa n'ico kubera ko waramfashije ndashonje I am poor man kandi uravyemera sha ndakenye ndavyemera nukuri ndakenye Starboy rindaga iki kibiribiri ngo n'amafaranga menshi sinovuga bakunda kuvuga ngo umuntu wavyibushe ngo agatima keza kahe ni Imana ibidushoboza tukaguma tumeze bafuka iradufuka mbwa ntidufuka je burya no mu mutima ntago ndi umwana mubi ntago ndi umuntu mubi bisigura yuko uno mubiri hariho n'abagira ivyuma atajya n'imisozi ugasanga yagangutse mbwa je mfise chance nta vyuma njya navutse mfise ibirindwi nico gituma n'umutwe uravyibushe amaguru aravyibushe igisusu kiravyibushe intoki ziravyibushe byose biravyibushe kandi navuga ngo n'amafaranga y'abanduye bo birashika navyo nugasanga ari wanshoreye nkayajyamo sinobihakana kuko mu buzima ni gufashanya dufashanya muri gwa rukundo randiri promoter uri hose Imana iguhezagire wakoze byinshi kuri jewe Isaac Classic Akesdo ni benshi bankoreye byinshi bitandukanye Magic Channel TV ndetse namwe yebwe ndazi murimwo jewe abankoreye iciza bose respect nabo ntavuze Imana ibahezagiraho muri kandi tuja gushigikira umuvandimwe randiri promoter kuko ibibazo arimwo kwibwa channel ya YouTube yari maze igihe kurakora Imana iguhereze bajya babone bose bagire desabone hari abazi ngaho iwa ukorera ki desabone oya uriya muntu yakoze amakosa bogira desabone kuko nta nibikorwa biriko biracako yadukoreye amanyanga arumva nico gituma mvuga ati bakore desabone hari abazi kugira sabone kuri Hitop TV na Star TV nukuri je ndo umuntu akunda je naho wonyumvira kirazira kwiyumvira uwundi muntu nabe reka kuraba ubundi ubuzima bw'undi muntu kuko ntibugushinze nta muntu yabugucungishije uwo musiti ubuzima bw'uwundi raba ubuzima bw'iwawe twameme wirabe antrese kwiraba hari abantu bajeje kuraba nakayaronse sivyo ntazi yo waciye mu kugira ngo kironke se niviriye mu cibitoki nzo ngaha mu Nyakabiga gusa boye ngo agiye mu Nyakabiga ngo kweri no mu Nyakabiga biragoye bujya kugira ufate déplacement yo cyarama cyaye mu Kinama cyaye mu Kamenge none nikeneye nta yafisi nkaguma nijyamiye ngaho kugira wewe baza ngo aje korera ikiganiro ngaho kubera kinabuze mani sinakubwiye ko ata déplacement afisi namusanzi umuhira ahaba ko ata déplacement afisi kandi mvugisha ukuri nukuri nta yufisi sifisa amahera atarenga desa amafaranga amajana 2 none musinufungura hari haga stock nyine ngaho agaciro abantu haje inyuma nagasembe ufungura cyafungura nyine ejo ni heza bro kandi kuraje Jenga hepo Bujumbura ndahabaye igihe kiri notuma mpengera nkaza gutembera nkaza mu gakross nkaza gutembera nkavi wanyu ndabiriye nkaza kwa MC Bombardment nkava ndabiriye kimya kandi ndazi mu ndwi abanyamudi mu ndwi nta hamwe nogenda kabiri kuba nabonye urafise umukozi nawe umukozi no mubwira kwera umukozi hari abandi ahora afasha ngaho sometime mugana umukozi wanje hari gihe bahora bamuhamagara hajya nuce ndababwira ati none nta kunwa muri amumpere two kujya ko ahora za kubafasha kugira nanje benda rekipera handi rowe tugirende abana bo mu muji mwumvise system akoresha mubonye baje kubaramutsa mubakire sabafanya si hose hari ahantu bujya ngahe Bujumbura ntaho nzi ushobora kugenda vraiment bakajibona nkahe for example bombardment give muyinga ntaho wabone ntaho urabona Bujumbura bagakaraba bagafungura bagaheza gufungura ko bajaguye igitabo ati soma umenga waje kubafata amasanamu ujya rero iyo so
narayibona rega ni Bujumbura hano babironka babiruhiye sa ukuye uri muri list oya hasi mari muri list none baba batanze amatike kugira mu gufungura batanga amatike hano nawe bafite stock umuceri bawupima ku gatazi je narakunze abantu b'Igitega kubera je narahize imyaka ine nukuri baranterefona ati none wowe kutaza kudufungura ivyo kurya vyacu hamwe muri internet ndahira ni ruguru my friend baravyirimira shawo ni mu muji harakazi uraza bakomeresa bavayo abakomeresa urabona abantu Igitega abantu bose badandaza Igitega benshi bava Ingozi kubera ko bavuye Ingozi oya niko yabavyirimira niko navuze ati baravyirimira none mu kubirima nta mahera bakoresha mu kurima mu kubibagarira iyo mirima bagira ntibayigura amafaranga none ega ajya makori yose bijya bintu byose nitwe tugaruka tukabiriha warubiye nabone barabiri babirihaguye ego barabiriha mugabo baririha bariko barabigurira yewe ntara zose ndazubaha kuko no haba nta ntara nimwe ntobamwe mfise uduhera twanje mfise ukuntu mbayeho ngira ico nshira mu nda gusa iyinda akajambo ku bantu bishuza amafaranga bahaye umuntu atakontra bafitaniye yarindira hari abantu bameze uku abatipe cyane cyane ukazamva ngo ibintu ngo vyiwanje ngo wariye ngo kwa akajambo bamubwira umutipe ameze uko nako mugihe yabikuriye akuzurumye akubeshe yobisubiza mugabo ngo ngurane ico kirumvira ayo wasubiza kwera ni deni ariko mugihe wahaye amahera umuntu mukundana ariko attention hariho ka usanga uhereza amahera umuntu mukundana muvugana ko muzogira mariage ugasanga iyo ka umuhungu ni watanguye kwigumura muri ico gihe umuhungu ari waguhevye uwo mubwira ati mereze ivyanje ariko muri ico gihe mu gihe uri umuhungu wahawe amahera n'umukobwa umukobwa akaba ari we yigumura umuhungu nta kosa barimo kandi umuhungu burya muri mu Islam umuhungu ararikuruye kurongora abakobwa bangahe ni batatu cyane batanu none ari mu muzirima sawa none mu gihe ari mu mizirima gasha canke yifitiye comportement z'aba mizirima ugaca umubwira ngo urugire witwaza ama comportement oya none gashao rega mugihe umuhungu urazi kuntu bigendera umukobwa wahaye amahera umuhungu bisaba mugitangura kundana umubwira ati jewe turakundanye musezerane mebwe mutanga amahera dufate nk'abigeme uhaye umuhungu ndiko ndagira kubigeme ko yagenda kunda kuvugira abigeme cyane kuko abahungu twebwe duhe nibisanga turashobora kuvyikura mu mwanya n'umwanya umukobwa gusa ugasangana uruhombo runini kuko amahera aragoye ku bakobwa wifuza kuzaha amahera umuhungu musinyiranire mugitangura ati je nkazoguha iki ukampemukira uzonsubiza nawe n'umutego aho ugo rukundo none gasha ugomba kumwiha ukavuga ati je nzomufasha buri kintu cyose rega ububaye nk'umuvyeyi wiwe naho bari umusheri wawe sivyo ariko duhebanye nukuri uzonsubiza ivyanje ariko mu gihe mutabivuga ari umuntu rega create beef kugira ngo oya hari abantu bakreya ama beef byonyereka kugira utangure gutanga amahera umukobwa nusoko yatanga uramwiga ko kwanza umuntu ukamwiga mu gihe utanguye kumuha amahera wamwize ko wabonye ati uyu muntu reka ndayamuhe namwize ko nabonye abagupresident abavyeyi bose bakumenye bigende neza kandi attention amahera yawe kirazira kucuga umuyasora nkakumenga umuntu nta mwa mwaravyaranye kirazira kuguma mu amahera ngo uri mu mahanga oya rabaye bika pembeni nawe mubwira ati fata ufungure bishitse naho bikaba umusabire ku mana ati mana sigura ko n'umukobwa we mwokundana mu kwandika icyo umuhaye cyose oya Jesse ukomeze Jesse ndumwe jewe suko uri gutanga impanuro kuzudakora jewe tukundanye n'umuntu je cyambere ndumunyamwaro apare y'ubukene jewe mfise ubunyamwaro ndabufise uko je mu kugwa amahera ndayakarikira mega narize economy ndavuga ati none ndamuha ivemire je nanye sigarana iki hoho ejo nta muntu wo kwihebera Starboy nkamwihebera mu buryo bumeze nimba ufite ivemire ndagize igihe happen igiso kigisanga rindira gato sinanka gutanga ndumunyamwaro umusavye amahera mu buryo butameze fata ko je dukundanye sivyo naho atari ivyo fata ko dukundanye ngize igisanga gisaba amahera 20,000 niyo ufise imbere n'inyuma ntayo je dukundana ndiga famille yawe uko nimeze hari ikintu unsavye ndakubwira ati none papa wawe yakibuze canke muhira baranzi ku buryo ikintu cyose ari je ndakiguha kuko ari umukobwa usanga afise waba abantu vraiment bafise amahera ugasanga je ndakenyuka gumuza kunsaba amahera iwanyu bameze fresh ukaza wumva ukwezi guheze reka nkunda keneye bya bintu wangu kandi ugasanga muhira ntavyo babuze none ukacuza nutwomfise none ndakubaza nimwabana ego vyiga hakiri kare oya biragoyesha ora nkubo ugasanga umuntu afise sense ataco wikura muki muri fiançailles canke muri copinage uzocikuramo ugasanga ufise igihumbi ugiye hajya ku mirongo muri ville uhuye n'umusheri wawe akubwiye ati ntamera mfise ya déplacement ukacifata ca gihumbi cyose ukaca umuhasheri wawe nawe ukaca ugenda n'irege hatera irege
ngo rukundo no kubwira ati ngo dutere nirege twese twere turatera isto kandi mudataha tuzataha mutabaye utaye no munyaka bibwe nanje hariya mukina none duhuriye muri ville ku mabisi no mubaza ati none waruje uzi ko ndi ngaha none nturi byose ndi byose mu gihe tubana mu burakunda ko babita amazina by everything by kwa none murabimerita none kandi kirazira gukundana n'umuntu umwita ikintu gusa no mu marayika ngo ndakubonye ngo inzara icihera cyo uri sheri wanje ndakubonye inzara yohera gute kandi ntafunguye ahubwo muri jewe dindira gatoya jewe servo iki nyeforma yuko bimwe nariko ndiyumvira vy'inzara kuko inzara igufata uri kurayumvira cyane we tuko turavugana ushize muri mudi rukundo urumva servo nisubira kwiyumvira vy'inzara bisigura yuko rero ujya muntu akugereranya agashaka kwita mu marayika mukundana bijya ntabwo ari vyiza ni mukundana urukundo atarugwa adolescence uko kumenga mugomba kugira ibintu bidakenewe essentiel shira urukundo imbere ujya muntu azoza kuhatarishiriza kubwira amajambo ngusa niki ngunda kubonye inzara ikera uzomwige ko neza kuko urwo rukundo rwo kuza ugereranya umuntu n'ikintu uri kuramubesha mubwire ko umukunda umwereka imigambi y'urukundo rwawe kuno umugambi bapana kuvuga ngo ndizima gukoresha amahera urukundo arakora umugambi w'urukundo bivanye n'ukuntu umukunda umuntu ya nibaza ko ari uko twavuze ibintu by'urukundo cyane ariko nta kundi yabintwaye ibintu by'urukundo ariko gatugizwe n'urukundo kandi urukundo rutahari kandi mwebwe muri ko muradukurikirana nimba byashyitse nkavuga nabi I'm sorry kandi ndasavye imbabazi imbere yanyu sinumva umuntu ajya kunyidogera ngo Star Boy ngo yavutse iki ngo si vyiza I'm sorry ndasavye imbabazi imbere ya kamera nimba ari cyo twavuze kitagenda neza wewe nyene wige umugenzi wawe wa mbere abe wewe nyene umugenzi wa mbere tutangura kugira ikintu ci wawe abe wewe nyene ikindi naco niwagira abanshi benshi niryo terambere ryawe kuko utaronsa abansi benshi ntushobora gutera imbere no muri football mu gihe uri kurakina neza hari umuntu agusubirira ariko araza nyine agomba gukina neza cyane wowe ukina kuri iyo post ukoresha ingufu zose urazi ko n'uburozi bujamwe kubera iki bariko baragwanira kijya kibanza rero niwabona umwasi ubona umuntu agomba kuza kugutwara post aho ukinira ukoresha ingufu nyinshi kugira ugumane uwo mwasi mugabo aguma abona uri imbere yiwe je nifuza ko abantu bose batera imbere je naho nokina nkabimbwa nkace ngaho mwibarabara n'ivy'Imana izoba yanyanditseko ntaco bitwaye n'ukuri kuko ubuzima kandi migishawe ntayizoja ni hahandi ntayizoja je gusa uzobwira nawe umuvyeyi wanje navuga ngo yanyibarutse mfise ibirindwi zobipfa ikibonge reka umuntu avuga ngo Star Boy ndamwanka nakakaja mbambwira aya n'ukuri kunyanka n'uburenganzira bwiwe ariko mu gihanyanka nanje reka ndamubwire ko ndamukunda contraire ariko uwonkunda nawe sindamwanka nawe ndamukunda nukuri je sino kwanka umuntu ndakwanka niki nakuremye kirazira kwanka barahari umuntu ariko arabwira umuntu ngo aramwanka none niwe watumye agera kuri inosi niwe wamuvya umwanyiriki murekiyo abakunzi ba Mijo Talent TV ndabakunda cyane reka ndagushimire cyane nubwo nani ndagushimire kandi utera imbere ibana uko ushaka uko ugiye gutera nimba wateragiye imyumbati ndashaka uzuronke umwimbo mwinshi nimba wari ibigori intete zizobe nyinshi nukurutera imbere tuyaga neza kurangiza bwira abakunzi bawe cyangwa abakunzi ba Mijo Talent TV oya vraiment aha ni habuza abantu bambwira ngo ndababwira fu ikindi naco jewe nukuri ushaka ko tuvugana telefone biroroha cyane par rapport yo kunyandikira message ko yaje ibikorwa byose ni jewe nyene je editing ni je posting ni je ngira partage kiretse gukamera mfise totodo rashobora kumfasha bwira abakunzi bawe cyangwa abakunzi ba Mijo Talent TV nikiye kintu rindira gato gena mukore subscribe nga je kigano nzogishira ntuzenya muri community gena mukore subscribe ariko abakunzi ba Mijo mundashatse kuyikora wanje nukuri sino bafata kunguva ariko ndashika mushigikire ariko abakunzi biwanje ba Star Boy twabanye neza no tubanye neza gende mubashigikire ko nabone barashika gutera imbere nukuri n'abantu beza si babi je ndamaze kubabona kenshi haje umuntu mubu baramubonye yego nukuri Imana baheza kiti narijya sengesho twashishije mu kiganiro nukuri ndari batuye umwana rero yitonda asenga mwamubonye reka ndabwire ko ndabakunda cyane utarafyonda subscribe turagusavye ibikore kugira ngo dutezanye imbere kwa Star Boy no kuri Mijo Talent TV turabakunda cyane ciao ciao